Nshuti bagenzi muriko muradukurikirana turabaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho muherereye. Uno munsi rero tugira tuganire ku bintu biriko biraba mw'ishengero rya Panekote ry'i Burundi, aho hamaze igihe ngira ngo muribuka igihe twigira kubashikiriza amakuru y'uwitwa Kidebuye, bishoboka ko yavuye yitaba Imana. Yatanguye kurwanya ishengero rya Panekoti, aho yashatse kuricamwo ibice habamwo ibintu vy'amoko. Mu nyuma rero inyuma ya Kidebuye haciye nk'imyaka nk'ibiri hasubiye kwiyadukiza akandi kagwi k'abantu bashaka kurisambura. Twagira tubabwire ko muri ino minsi hariho ruhagarara rukomeye hagati muri iryo shengero, aho usanga hariho amashengero amwe yarahurukiye muri sepebu aza arivanamwo imwe bagarariza abatwara sepebu, hama n'ukuntu hashirwako uburongozi akaca hajamwo ibintu vyo kuraba intara n'amoko, amacakubiri y'intara n'amoko. Hageze naho rero havugwa yuko Ikiremba, mu mfuvyi z'Ikiremba hageze igihe bazitoreza amafaranga. Hariho iminsi umunsi wagenewe mu mwaka wo gufasha imfuvyi z'Ikiremba, ariko amafaranga akaba yaratojwe ntiyashikira izo mfuvyi. Ni imfuvyi za Babijana ziri mw'irerero ry'imfuvyi risanzwe riri Ikiremba mu ntara ya Bururi. Gushika rero ubu izo mfuvyi zikaba ziriko zirafashwa ku mpuhwe z'imvukira zo muri iyo ntara ya Bururi. Abanyakiremba bita ngo abanyakiremba, imvukira z'Ikiremba kariho basigaye baja hamwe bakagira amanama kugira ngo barabe yuko izo mfuvyi zoshobora kubaho. Mu bisanzwe nk'uko bisomwa mu gitabo abenshi bakoresha abakirisu Bibiliya, bavuga yuko ibigira 10 n'amashikanwa hari ibintu vyari vyashiriweho kugira ngo bifashe imfuvyi, abapfakazi n'abakavantara aribo ubu twokwita impunzi. Rero amaze iminsi rero hariho ibikorwa bimwe bimwe bitajanye n'ivyo Bibiliya ivuga, ugaca usanga rero amafaranga barayajyaniye benshi, bashitse naho mbere bubaka na hoteli. Ni hoteli ku Ntangwa ikaba iheruka kuzura. Twobamenyesha yuko n'igihe yuzura umukuru w'igihugu yagabiwe inka n'umwungere wa Panekote. Ivyo ntivyari bimenyewe cane aho ishengero rya Panekote ryivanga mu bintu vya politike. Rero ubu rero ikiriko gitangaza abantu kimaze iminsi kivugwa n'amafaranga ariko atozwa n'umugambwe CNDD-FDD, aho asigaye aja gutoza muri Panekote bagaca bayatanga bayaterereye. Hakavugwa nko mu ntara ya Burunga Shasha, aho hatanzwe 1,500,000 atanzwe muco bise ngo ni ASPR CNDD-FDD province Burunga. Ivyo rero bikaba biruko mu gihe ariho abapasiteri bamwe bariko barahagarikwa bagirizwa ngo bononye amafaranga y'ishengero, bigaca bituma rero habaho uruhagarara mu bakristo. Ariko twamenyesha yuko hariho abantu bari ku mavi batubwira yuko baguma basenga no mwibanga kugira ngo Imana igire ico ikoze. Nibaza yuko atabo vyotirimutsa mwarasanzwe ari umusenzi, kuko Imana yoyo ifise ukuntu iriko irakora. Rero hariho rero nk'abapasiteri baroye hamwe bandikira umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu. Twovuga nk'abapasiteri bo mw'ishengero rya Panekote ry'Ikiremba nyene twariko turababwira, ku Mugara, mu Kirundo, Kagari na Gashikanwa, aho banditse kw'igenekerezo rya 19 z'ukwicenda mwaka wa 2024 bandikira umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu. Ivyo rero navyo bikaba ari kete rirerire. Ni ukuvuga rero bobo ico ngo bagomba kumenyesha yuko atabikorwa na kimwe c'ishengero rya sepebu ngo bazosubira kujamwo hataraba inama yo kwiga gusubiriza umunyamabanga mukuru wa sepebu Pasiteri Hakizimana Nikora.
ishirahamwe ry'amashengero ya sepebu ryari ririmo witwa Nikora. Abo rero benshi bakaba baramwagirije cane yuko yakoresha ibintu vy'ibiturire, mbere ico mutamenye nuko mu ndwi zibiri ziheze yitavye no mu butungane, yahitavye kwisigura ingene ariko arakoresha ubutunzi bwa sepebu. Havuzwe vyinshi, muribuka turiko turabandikira yuko hari abapasiteri batatu bari babangamiye CNDD-FDD. Rero yaragerageje CNDD-FDD, bamwe irabatera ubwoba, twarababwiye nk'uwitwa Samuel ko bateye grenade iwe. Hariho n'uwitwa Eliezer nawene yarahunze yatwara mu Kirundo, nawe baramwirukanye bamuteye ubwoba, yatwara EPEBU, mu nyuma baca basubira barabifatanya na SEPEBU. Ubu rero hariho n'uwundi rero aherutse gupfa apfira mu gihugu ca Canada, bakaba baramutahukanye rero baramushingura mu Burundi. Abo batatu nibo bari bateye ubwoba umugambwe CNDD-FDD. Hari n'uwundi rero bavuga ko ashobora kuba yarahunze kubera yashobora kuba yagiye kuramutsa umuryango, ariko agashobora kudasubira i Burundi. Amakuru ntayo twemeza, ariko biravugwa ko ashobora kudasubira mu Burundi kubera CNDD-FDD yamaze kwigarurira ishengero rya Pantekote. Aho ngira ngo mu kwibuka yuko hari abantu bagenda bavuga ngo nabavugishwa bagahabwa ijambo muri Pantekote. Aha hariho n'ibindi bishasha biheruka kuba, aho bavuga yuko wahoze ari umupfasoni wa mbere mu gihugu, ni ukuvuga umupfasoni w'umuhisi Petero Nkurunziza, yagiye kwigisha mu ishengero rya Pantekote ryo muri Sud, akahigisha iminsi itari mike. Mbere no mu minsi iheze kuri inama nkenguzamateka mu mbabarire, nawe akaba aherutse kwigisha muri Aumônerie Militaire yo mu Gipara. Hariho n'abishasha bavuze uwo munsi, yavuze ko bamuvugiriza kugira ngo ntagware intandara nka kumwe kwa Sawuli muri Bibiliya babivuga. Umuntu akigisha isaha n'inusu bavuza ibitari, ivyo ni ibintu bitari bimenyerewe mu ishengero rya Pantekote. Rero abasenzi bo mu ishengero rya Pantekote bakaba babandanya basenga bibaza yuko Imana izogira icinduye, kuko ishengero ryamaze kwinjizwa muri CNDD-FDD. Kubera baravuga ko hariho abagwizatunga bamwe baba bari ntakogwako basigaye basengera mu ishengero rya Pantekote, amare bakazanamo amahera acafuye. Ni ukuvuga iyo batanze amahera menshi ugasanga ivyo gakiza no gukoreshwa na mpwemu yera vyahindutse. Ivyo rero bikaba ari ibintu bibabaje abasenzi ba kera bari bamenyereye ivyo gusenga batinjiye mu vya politiki. Ubu rero ishengero rya Pantekote rikaba rishobora kuba ririko ryinjizwa muri CNDD-FDD kugira ngo vyoroshe imyamamazo, kuko CNDD-FDD ikintu yatinya niyo n'abantu basenga, kuko iyo basenga Imana ikabumvira yogira icikoze, barabitinya. Rero ari naco gituma bavuga bati reka turyinjize muri CNDD-FDD, gutyo rero dushobore gutanga aya mategeko, ntihagire abantu bazokwigisha gusenga by'ukuri bagume ku butegetsi. Mwebwe aho muherereye sinzi ingene mubona ibikorwa vya CNDD-FDD na Pantekote, ariko ico tumaze kumva nuko hari abo usanga batwara nk'imihari y'imbonerakure kandi basanzwe ari abaririmbyi bo muri Pantekote. Ivyo bikaba vyaratanguye cane cane inyuma y'urupfu rwa Petero Nkurunziza, ari naho benshi baciye batangura kuza baraboneka cane mu ishengero rero ritangura kwivanga mu vya politiki, bigatuma rero benshi bagira ubwoba bwo kwinjira mu ishengero riri muri politike. Abandi bagasenga bahesha, ugasanga gusenga abantu basenga mu mpwemu no mukuri basigaye bamera nk'abinyegeza, bakaraba ahantu bahurira bagasenga, hakaba ata muntu bakivugishwa muri Pantekote nka kera. Ivyo rero bikaba vyaratumye abantu benshi basenga biyubara. N'amategeko rero yo gusenga ku minsi ya weekend gusa hagati mu ndwi bakaba babihagaritse kuko abasenzi bobo baguma bari ku mavi. Umugambwe CNDD-FDD rero ukaba waratinye yuko hari abantu bosenga kugira ngo Imana ntikore ivyo yemeye ku Burundi. Nibaze ko
nk'abantu mwoba mwari Bujumbura igihe hahora hatumirwa uh, Moses Kurora ivyo yagiye avuga ku Burundi ngira mwaravyumvise, avuga ko Uburundi ari igihugu c'isezerano, ari igihugu kizoba c'ubutunzi cane. Abantu rero benshi bagashaka kuvyitirira kandi ataco bakoze, ariko Imana ikaba ifise ibintu vyinshi cane yagiye ivuga ku Burundi. Abantu bemera Imana bakaba bavyemera, abahakanyi nabo bakabandanya bakora ivyaha, bica abantu, abandi babanyuruza, abandi bakora ivyaha bitandukanye, ariko Imana nayo ikaba iri ku kivi. Rero inshuti bagenzi, mwariko murakurikirana ikinyamakuru Itara Burundi, mutubwire aho muherereye ingene mubona ishengero rya Pantecote hamwe n'umugambi wa CNDD-FDD, mubona bafitaniye ubugenzi bungana gute aho muherereye? Muvyandike muri commentaire, abadashoboye kubishira muri commentaire nabo muvyandike inbox, tuzoheze tubashikirize abanywanyi bacu. Murakoze cane, naho ubutaha.